ndongoye umugambwe FNL nkaba n'icegera ca kabiri c'ihuriro ry'imigambwe mu Burundi FDP. Turashimiye cyane Severe kubona yarakoze igikorwa kingana gutya, igikorwa ubona ko cyafashe umwanya muremure, cyasavye ubwenge, ubwitonzi n'ubushishozi. Biraboneka neza yuko bakoze ibintu bidasanzwe. Turavye ivyo twari tumaze kubona, igitabo banditse kirimwo ukuri kose, tukarabona ni reresi, biraboneka neza ko bakoze akazi gakomeye. Ariko rero Severe, naho mwakoze muracafise akazi, kuko nk'abarongoye imigambwe mwumvise yuko ayo bashaka haturi, mwumvise ko hariho n'ubu abakinana, abakivuga ko mubarenganya, abakivuga ko raporo mutanga canke ivyo muriko muratohoza atari ivyo. Ivyo rero mukuraba muriko mukora igikorwa kigomba gusanura no gusanasana ubuzima n'imitima y'abasinzikaye, basinzikajwe n'amagorwa n'amahano yaranze abarundi muri iyo myaka irangiye. Rero ko mufite mission yo kubaka imitima no gusubiza ubuzima abasinzikaye, abarescapés ou même les victimes, dushaka yuko mubikorana ubwenge, munumviriza nabo bavuga yuko muriko murabarenganya, kuko n'umugwi w'abantu bamwe banabivuga batanabizi, kuko abenshi mu bari ngaha nabo tuzi iminsi twumva bavuga yuko Severe ihengamye. Ico gihe ntibariho, bavyumva ku bandi bakaca bishira mu mitwe, ejo rero bashobora kubihanahana mugasanga bidusubije inyuma. Rero nasaba yuko Severe muzorondera akaryo ko kuza murumvisha, musigurira, mwereka, mukonvenka abo bakinana bagihakana ko ibintu muriko muratwereka atari vyo. Hari n'ababihakana nkana bazi ko vyabaye muga badashaka ko habona. Nabo rero ntimubate, barondera umwanya mubasigurire, bumve neza yuko ababakuriye imbere babakoreye nabi, bakoreye nabi igihugu, mbere bitandukanye nabo bati nimba ari ivyo twe twari tuzi ko bababeshera, ko bo bidusigurire twaba tuvyiboneye. Nimba ari ivyo natwe turifatanije n'abandi barundi bose mu kubatera ivyatsi, barahemutse. N'ahandi mutarondeye cadre abantu bose ngo mubumvirize, naho bagorana mbona muti bo tugora ntitwopfa duhejeje, twopfa tumvikanye, murapfa kugerageza. Banke mwababwiye ntazoburamwo n'umwe avuga ati mwereka ikintu agaheza akabakonvenke. Ico ni ca mbere. Kigira kabiri, Severe mu mazi igihe kirekire, twayibonye imyaka 10 arenga mukora igikorwa noble kidasanzwe. Burya kirimo n'amariske ahabora ntibaze ngo nibisanzwe. Ibi mutwereka vyakozwe n'abantu naho bamwe batakiriho, imiryango yabo iriho, abavugwa muri ibi bintu barafise imiryango. Aho Severe urumva ko namwebwe umutekano wanyu atari wose. Rero mugabo tubareka kuba uhumuriza, tubabwira yuko ukuri guca mu ziko ntigusha, kandi
uko bigenda kose kurinda kuja habona. Nico gituma mu vyo muriko murakora mwegerageze mwevite amasantima murantunga, mwevite amasantima, mwevite ama emotion, kuko hari abantu bayabagiriza. Ntituzi ko ari ababanka, ntituzi ko ari abakunda, ntituzi ko ari abakebura, ngo murashiramo amasantima n'ama emotion iyo muriko murasigura ibintu. Rero twibaza yuko je ku bwanje nta emotion ndabona, nta santima ndabona, mutwereka ibintu biri defait concret kiri ngazi ngaho, ariko hari abavuga uko nimwagira bo muhuye umwe cyangwa uwundi abivuga uko muramaza neza muti mbega ama emotion, ayo ma sentiment, ayo ma humour dushiramo turiko turasigura ibintu bya dushitwe nibi nayaye. Kiri naco bavuga abo nabajije turiko turavugana batubaza nk'abarongoye imigambwe, baratubwira bati umukuru wa Severe yaravuze yuko mu binogo rusangi vyo mu 1972 bahambyemo nk'abantu 250 hari umuntu yashoboye kubonamwo impuzu yarokonesheje. Ati none ga mukuru w'umugambo FNL, wewe ko ukunze kuja mu nama za Severe, ati tukubaze nk'umuntu yiyumvira, ati umuntu amaze imyaka 50 yarapfuye yahambwe hamwe n'abandi, uzi ko umuntu apfuye yidekompoza, ibi muri ko byose bikidekompoza, kugira ngo umuntu acaza avuga ati iyi shati ndayimenye, ati bigatangazwa n'umukuru wa Severe, ati ntibumva ko ari ukurenga karimbi, ati 50 ans n'ishati, 50 ans n'igikwembe ku muntu yabaye dekompoze. Ati ivyo bintu mubirabe neza, ntimuzave musanga mukuri muriko muratanga, mukuri muriko murashira ahabona hariho akandi kantu gajamo gazova kakonona. Ivyo ndabishikirije Severe ko je ndi umunyepolitike abantu benshi cyane barondera kugira ngo bashikirize ivyiyumviro nze ndebashikiririze, kandi je bashikirije ivyiyumviro batura bidutangira ndabitanga naho bari ndabitanga. Ibiro ndabibahaye kugira ngo ico kintu muze mugire ico mukivuze ko, kuko barabivuga gutyo bati je répète, bati umuntu apfuye ari dekompoze. Baba benshi ho bahamba mu kinogo kimwe n'ubugesera, none kugira ngo turuve impuzu muri ivyo bintu zimaze imyaka 50 ivyo bintu bavyagenze gute? Iyo mpuzu yari yambaye ivyuma. Rero ico ni kintu twashaka kubabwira, ariko mbandanya nkenguruka cyane igikorwa Severe ikoze, kirimo risque zidasanzwe, hari ibitanyegezwa, amagufa twayabonye, hari ibitanyegezwa, amatemonyage twayumvise, ivyo ntibinyegezwa. Tukaca duhamagarira rero abarundi bo mu bwoko bwose, abahutu, abatutsi, abatwa. Iki kintu cabaye na kabiri tuvyanke cyane tuvyemere, sagaseseshwa rumuri, tuvyanke cyane tuvyemere. Abo bavuga ngo barababeshera bagira gute, tuca tubaza tuti none ko mubonye ry'amagufa bajya abantu bariyahuye. Twabonye n'amategeko abasinya, je ndafite n'ibindi washaka, nabonye ba mustanteri ngaho Bujumbura babarungika muri bababwira ngo murahamagawe kuri komisariya. Iyo komisariya rero yari police judiciaire, niho bita kuri komisariya. Rero abantu babahamagara bababwira ngo murahamagawe muri komisariya. Twebwe ku Musaga harapfuye abantu benshi cyane, benshi rwose. Niho navukiye jewe, nari mfite imyaka mike, ariko narabona umuryango
na data narabonye vyabaye, ari naco gituma nashaka gusaba severe murondere espace y'abakingiye abantu, y'abakingiye ubuzima bw'abahutu, abatutsi bakingiye abahutu. Turakeneye muri severe kubonaho mwabashitse, kuko bariho cyane. Iyo batabaho ibara ryari kugwa gusumba ryaguye, naho ryaguye bitagira izina byari gucika ubugesera. Abo nabo turasaba severe ibaronderere espace bize bije muri histoire yuko abarundi bose batari inyamaswa bakingiraniye. Rero tugashaka gusaba severe yuko yotera intambwe ikava igasozera, ntitubihutishije igikorwa muriko murakora gikora inka, kora munoganze, mugabo mwibuke yuko imbere inyuma ya twasandutse hari ibindi bibarindiriye byinshi vyabaye. Abarundi barabirindiranye igishika, navyo harageze yuko mubijako kugira ngo ukuri kumenyekana. Hakaba rero n'ibindi tubasaba mwebwe severe, muze murondere umwanya urwaruka rukeneye kumenya histoire, murusigurire ibi bintu turiko turabona, muca mumenya ururimi, imvugo, uburyo muzosigurira urwaruka rutazi na kimwe, rutarenza imyaka 30, kuko ubwo nibwo dusizeye kubura n'uburamuko muri iyi minsi iri imbere. Niyo bazotwara Burundi, ifo ko batwara Burundi bazi neza histoire. Mururonderere umwanya, nimba uburyo buzobe bakundira mubasigurire, ko twebwe turiko tubaha inkuru zitarizo. Twebwe ubu turacari suro shock, turacabivuga turacyenterpreta ivyo mutwigisha, ivyo muriko baradusigurira tuvyenterpreta dufise aho duhengamiye. Mwavyumvise, murumvise aha no mu nyuma muraza kumviza amadeba, muraza kumva ko harimo contradiction, nitubihuriza ko twese. Rero ntihagira batanga urugwaruka mufata imyaka ishika nko kuri 40 gushika kuri 40, mubasigurire neza ibi bintu. Bobo nta nzinga ziri mu mutwe, kuko ntavyo babonye, ntacyo basha bokora. Ikindi naco twebwe kera tukiri muri paripehutu twavuga commission vérité, pardon et réconciliation. Mutangure kudutegura kuri pardon. Sinzi bavuza avuga ibijyanye na pardon, iyo itabayeho ntacyo twoheza ngo dushikeko. None mwibaza yuko abakomandise 72 bakiriho ni bangahe? Ubwa mbere na mbere ho n'abariho ntibavyemera. Mwarumvise ko Sembanane yavuye ngaha arahiye ati nimumbaze, atahubwo bicombe yari umwansi wanje nukumvunga yaramfunze. Nashibura iyaba yarakiriho yobihakanye, yekaja ntawemera kare. No kuvuga yuko iswa sanduze izohava ibura abayemanga. Nico gituma rero mu vyo tuvuga turaza barikoze, turazi ngene vyakurikiranye, mwarabitohoje vyaranditswe biri ngaho. Ariko igikuru raba ingene muciga n'ingene mugihanura, kuko uhanura ni mwebwe, uhanura ubutegetsi. Murabi yo mugicisha kugira ngo muhanure lo pardon. Hanyuma yavuze Deogracias Zanganiye, umwami mukuru umugambwe Piebu, ati afise ikibazo c'ingene bosaba ibigongwe vyosabwa nde. No kumenya neza yuko uko tubibona, uko tubizi, uko twabikurikiranye, ivyo muheje kutwereka ngaha, ubutegetsi bw'u Burundi nibwo bwakozeho nyabwoko.
ihonyabwoko ryo mu 2022 ryabaye itegeko rivuye ku mukuru w'igihugu ricera kwirikizwa mu gihugu cyose. Nico gituma wabona n'aba procureur general, aba procureur ba buramatari, ba mustanteri, administration yose yari impliqué, yari itegeko. Rero leta y'u Burundi nayo nyene tuyisaba itegure gusaba ikigongwe, kuko si micombero zo gusaba ikigongwe nakiriho, kandi le pouvoir ni continuité. Bagaza ntavyo yagize kuko ntiyavyemera, uko turiko turabibona siko yabibona. Buyoya siko ntavyo yagize kuko uko muri ko murabisigura, naho yo yarabizi siko yavyemera, siko yavyumva. N'abakwirikiye gushika uyu munsi, ariko abari uyu munsi uko muri ko murabisigura niko babibona, kandi barazi ko le pouvoir ari continuité. Nibategure rero ibintu bibiri: gusaba imbabazi nka leta hamwe na réparation, kuko hari abantu bakeneye de réparation. Abo nabo nta wundi azorepara atari wakomanditse amagorwa yabo, atari wakomanditse lo genocide ariwe leta. Bivuze ngo ni nyine icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, murazi neza ko icyo gihe atariho yari mugabo n'umukuru w'igihugu yicaye kuri rya ntebe Micombero yari yicayeko. Niba ategerezwa kubazwa ibya kijya gihe nka leta, kandi arumva neza ko pardon atawundi azoyisaba kuko ni leta yisha abantu. Mu kurangiza, tukaba dushaka gusaba abo bantu bibaza yuko 72 uko biriko birasigurwa atariko vyagenze, nabo baratuzanira ivyo bazi bivuguruza ivyo severi kiratwereka. Basaba umwanya babidemontre ngaha, berekana ingene atahonyabwoko ry'abahutu ryabaye, tuvyerekwe tubisigurirwe. Bareke kuhakana ko guhakana icabaye ntaco buri kurafasha, ntaco buri kurafasha. Bituma umwikomo, umutima mubi ukugomba kwihora vyiyubaka mu mitima y'abagize ingorane n'abakomoka ko bose. Rero aho gutera duhakana, dutere twiyumvira icokogwa kugira ngo twese hamwe, abahutu n'abatutsi, kuko abenshi mu bahutu n'abatutsi mvuga iyi 72 ntibaraba, none kwitabaraba n'ababikomandisa akaba atariho bakiri. Tubuzwa n'iki kumva ibintu kumwe kugira ngo dusabane imbabazi, hanyuma twubaka Burundi, turaga abana bacu butarimwo ibi bintu vyabaye 72. Nkaba ndangije nkengurukira Severe